rero leta ya Kongo niyo yoba bisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri bavuze rero ko Burundi barafata ibi nibyo tugiye kuganira ku buryo burambuye ndetse n'umutwe witwa Thomas Rubanga aherutse gushinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba yavuze ko ushaka gukuraho Perezida Tshisekedi. Turagaruka no ku byo meya umujyi wa Paris mu Bufaransa yatangaje asaba polisi gukumira ndetse no gukuraho igitaramo cy'umuhanzi witwa Maître Jim w'umukongomani imva cyazaba tariki zirindwi. Tubaye ikaze, iyi ni Habineza TV, mwibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira tubane muri iki kiganiro. Bahaye ikaze, njye ndi Abu Dhabi, reka tuganire kuri ibi ku buryo burambuye. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste aganiriye na BBC atangaza byinshi binyuranye ku bijyanye n'uburyo bw'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umeze. Bamubaza ku kibazo kijyanye n'abasirikare b'u Burundi bashobora kuba bari muri Kongo bafatanya na FARDC ndetse na FDLR kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Dore ibyo yatangaje. bisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali. Mu kiganiro na BBC, Perezida Evariste Ndayishimiye aratanga umuco ku ngabo Burundi bwarungitse muri Kongo, kubivuga ko ukorana n'umuhari FDLR no ku mubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi ni umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa ituma ibisagara guma bifatwa kandi no Burundi buri Burundi ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia ngabo twari twamadushikiye ya nzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda babagirira neza bitari mu bari yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize bikonye bwoko mu Rwanda. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi nivyo bariko baragira n'ahandi bavuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. Umushikira gace kabarezi umuntu tuzinanye azi n'ingene meze yaranyagirije neza ko cesha kugira ngo nyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirije inama bahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana muganyambika ibyo baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi. Bavuze rero ko Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi. Nico gituma je namugabishije umunsi bazoduteye no Rwanda ruduteye abarundi dushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo babicwa tuzopfa turiko turagwana ko abarundi n'abagwanyi niyo aba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Ukomeje kuvugwa muri Kongo nanone umuntu uzwi nka Thomas Rubanga uherutse gushinga umutwe mushya yavuze ko umutwe ugamije kurimbura Perezida wa Kongo Tshisekedi, akaba avuga ko ari cyo yashingiwe umutwe ukaba udashyigikiye ubuyobozi buriho muri Kongo ubu ngubu. Indi ngingo tugaruke kuri ibiri kuvugwa mu Bufaransa. Meya w'umujyi wa Paris yasabye polisi gukumira igitaramo cy'umuhanzi Maître Jim yahurijemo abahanzi batandukanye kizaba tariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Avuga ko bidakwiye kubera ko azaba ari umunsi wo gutangiriza icyunamo mu Rwanda, azaba ari umunsi wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Bavuga ko ari uburyo bwo kwitandukanya n'abandi, gushyigikira u Rwanda ndetse no kurufata mu mugongo mu byabaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatatu. Akaba rero asaba Abafaransa babifite mu nshingano ndetse n'abandi bose muri iki gitaramo bakifatanya n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu muri rusange gutangira uyu munsi w'icyunamo bazize Jenoside mu 1994. Turabashimiye rero mwese mwabanye na Habineza TV, mwibuke gukora subscribe, like, share na comment mu gihe
ibitekerezo byanyu tuzajya tubinyuzamo amaso uko bwije n'uko bukeye. Muri ab'ingenzi cyane, muri ab'agaciro, turabashimiye kandi turabakunda. Ciao.